nimba Kristo yarazutse mu bapfuye ukaba waramwizeye, nagira ndakubwire ngo ibi bisigura yuko nawe uzozuka ukava mu bapfuye waramwakiriye. Nagira ndakubwire ngo naho wopfa nuzohera mu mva, inzamba niyavuga wapfiriye muri Kristo, amatwi y'imwema azoyumva, wambike umubiri mushasha uzuke uve mu bapfuye. Bibiliya iravuga ngo abazoba bakiriho inzamba niyavuga ngo ntibazotwitangirana gatoya kuduga, oya bazoturindira tubanze twambikwe imibiri misha. Abazoba barapfuye bapfiriye muri Kristo bambikwe imibiri misha, bace baduga bahitanane n'abazoba bariho, hanyuma bamusanganire mu kirere. Haleluya! Yesu niwe gaheta, niwe mfura mu kuzuka mu bapfuye. Ko yazutse mu bapfuye, natwe tuzozuka tubaneho nawe. Haleluya! Rero iyo tubonye umuntu apfiriye mu mwami, tuze tubishimira Imana kandi tunabinezerererwe. Uzoca umenya nguyu numwe muri babandi bazokwambikwa imibiri misha bagasanganira umwami mu kirere. Uyu numwe mu bazozuka mu bapfuye. Tuzozuka, tuzobaho. Erega turiko turavuga ngo tuzobaho, hari igihe ucuvuga ngo hingira ngo ejo ngo bazokubike ngo wapfuye, bazombika ngo napfuye nzoba nsinziriye itiro ry'urupfu. Twese tuzopfa, ntawe uzorusimba, ntawe uzorusimba kiretse niyongera kuzana ba Enoke bandi ntumbaze. Ariko ngira ndakubwire ngo nzozuka. Rero amatwi yanje ntazopfa, amatwi y'imwemu muzotwara cya gihawuzingi, mugabe imwemu yanje izoguma ari nzima. Amatwi yanje y'imwemu azoguma yumva, ku buryo bw'uko inzamba niyavuga, yewe gaye nzoca nambara umubiri mushasha, umubiri mushasha. Pana wumvise ubu mushasha, utagira amahere, utagira gatosi, hanyuma nce nikazanura nje nduga mitanane n'abazoba bariho, tumusanganire mu kirere. Haleluya! Nje kubana n'umwami wanje ibihe bidashira, aho nzokwama ndamushima, aho nzokwama ndamuha icubahiro, aho tuzokwama turirimba n'abandi bera bose bazoba baranesheje. Haleluya!